Mwiriwe canke mwaramutse ikaze muri iki kiganiro ijwi mwumva ni Rukundo. Ibi binini ubona vyitwa Indomethacin, ni ibinini bigufasha kwica imbeba zikubangamiye mu nzu. Ibi binini bigurirwa muri farumasi, biragufasha kugira isuku mu kwikurako izi mpwemu mbi zitwa imbeba, kuko zonona ibiri mu nzu, zikarya impuzu, zikarya no ku ndya uryako, zigashobora no kwonona n'ibindi vyinshi utunze mu nzu yawe. Akira kanini kamwe ugashire ku ndya zose zimotera neza imbeba, hanyuma uraza kubona izo mbeba zapfuye. Zibaye ari imbeba nyinshi, bukeye wongere ushireko akanini kamwe kugira imbeba ziheze mu nzu yawe. Ico ukora nuko ukoropa mu nzu canke ugafundikira ibikoresho vyose bibikwamwo amazi kugira ngo imbeba ntishobore kuronka aho inywa amazi imaze kunywa no kurya kuri uyu muti. Kurikirana amakuru n'ibiganiro bica hano ku Muntu TV wironkere ubumenyi bwinshi. Amahoro abane namwe mwese naho mu biganiro bikurikira. Audio Jungle.